amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini. Perezida Paul Kagame w'u Rwanda ari mu rugendo rw'imisi 3 mu gihugu ca Jamaica, ejo yashikije ijambo inama nshingamateka y'ico gihugu. Thomas Kamirinda aratubwira ibindi kuri urwo rugendo. Umukuru w'igihugu cy'u Rwanda yari yageze i Kingston kuwa gatatu nyuma ya saa sita. Minisitiri w'intebe wa Jamaica Andrew Holness yanditse kuri Twitter ati uru ruzinduko ni intambwe nshyashya mu mubano wacu. Kandi koko Perezida Kagame niwe mukuru w'igihugu cy'u Rwanda wa mbere na mbere usuye Jamaica ku mugaragaro, kandi nta muyobozi wa Jamaica urajya gusura u Rwanda. Ariko biteganijwe ko Minisitiri w'intebe Holness azajya i Kigali mu kwezi kwa gatandatu gutaha muri Chogama 2022, ni ukuvuga inama y'abakuru b'ibihugu 54 bigize umuryango Commonwealth w'ibihugu bisangiye ururimi rw'icyongereza. Perezida Kagame kandi yagiye i Kingston mu rwego rwo gutangiza Jamaica 60. Ni imihango izamara umwaka wose yo kwizihiza isabukuru y'imyaka 60 y'ubwigenge bwa Jamaica. Mu ijambo yavugiye mu nteko ishinga amategeko ya Jamaica, imitwe yombi iteranye, umukuru w'igihugu cy'u Rwanda yavuze ko ari ngombwa kuzirikana koko itariki y'ubwigenge no kwibutsa abakiri bato urugamba abababanjirije baba bararwanye, maze yongeraho ati ubwigenge ni mu mutwe. Perezida Kagame kandi yifuje ko ibihugu bya Afrika n'ibya Caraïbe, Jamaica irimo, byagirana umubano ushingiye ku mateka bisangiye kandi ukaba hagati yabyo ubwabyo bwite, bitagombye kunyura mu miryango mpuzamahanga itandukanye bihuriramo. Afrika na Jamaica by'umwihariko basangiye amateka ashingiye ku bantu barenga 600,000 abongereza bakuye muri Afrika babajyana mu bucakara muri Jamaica. Ababakomokaho nibo bagize muri iki gihe igice kinini cy'abaturage ba Jamaica. Nk'uko tubikesha radio Jamaica, mbere yo kujya imbere y'inteko ishinga amategeko, Perezida Kagame yabanje gusura irimbi ry'intwari z'igihugu, agiye gushyira indabo kumva y'umwe muri zo witwa Marcus Garvey. Marcus Garvey yabayeho kuva mu 1887 kugera mu 1940. Benshi muri Jamaica bamwita The Black Moses, ni ukuvuga Musa w'umwirabura. Ari mu bantu ba mbere na mbere baharaniye icyitwa Pan-Africanism, ni ukuvuga urugamba rwo kubohora Afrika no guharanira ubumwe bwayo. Kuri we kandi abirabura bose bo ku isi bakagombye kuba umwe. Yamenyekanishije ibitekerezo bye abinyujije cyane cyane mu kinyamakuru cye cyitwaga The Negro World, bishatse nko kuvuga isi y'abirabura. Urangiranwa muri iyi ndwi batanguje guhamagarira ivyerekeye gusaba leta y'u Rwanda kugirira impuhwe ikarekura Paul Rusesabagina. Uyu mugabo aherutse gukatirwa umunyororo w'imyaka 25 na sentare yungururizwamwo imanza y'u Rwanda kubera icyaha cyo kuba mu mugwi w'iterabwoba. Umenyesha makuru w'ijwi rya Amerika Geoffrey Mutagoma amaze kuvugana na Karine Kanimba, umukobwa wa Paul Rusesabagina, abanza kumubaza uko ico gikorwa cyo guhamagarira ifungurwa rya se wiwe cyatanguye. Ubukangurambaga bwatangiye this week. Hari abantu benshi bicaye kuri panel. Iyo panel harimo Don Cheadle wakinnye papa muri Hotel Rwanda, harimo na Terry George, producer wa Hotel Rwanda, n'abandi bo muri organisation za Freedom House, organisation ikomeye iri muri Amerika yakoze rapport yerekana ukuntu leta y'u Rwanda ijya kugirira nabi no gutera ubwoba abantu ahariho hose bari ku isi. Harimo na fondation yitwa la Fondation Lantos yahaye umudari papa kandi ifasha mu gushakisha yuko arekurwa. Harimo na Kennedy, la famille ya Kennedy izwi cyane ku isi yose kubera l'oncle yari president wa Amerika. Rero bose barahagurutse bavuga ukuntu Hotel Rwanda yabaye produit, ukuntu leta y'u Rwanda yanafashije gukora Hotel Rwanda mu gufilma, mu gutanga indege kugira ngo bashobore kuyikora no kuyizana kuri ekran y'abantu bose. Noneho ibyo biza guhinduka ari uko papa yatangiye kuvugira abantu, igihe papa yatangiye kwerekana akarengane ko abantu mu Rwanda basufra. Rero baraje hamwe basaba yuko papa arekurwa, bambara na t-shirt yanditseho Free Rusesabagina, basaba yuko arekurwa. Batangiye basaba yuko abantu benshi baza muri iyo kampanye yo gusaba ngo azatahe. Turavuga ko uri abo bantu b'ibirangirire nyine
n'ubundi bakinnye muri iyo filime. Ariko urebye iki gikorwa cyitabiriwe n'abantu bangahe, umuntu yavuga ko kigizwe n'abantu bangahe kugeza ubu? Abantu benshi baje kubikurikira kino cyumweru, ariko kuba byarasohotse abandi benshi batangiye gukurikira, kandi niyo mpamvu twabitangiye kugira ngo abantu bamenye ibyo papa arimo arasufra, akarengane afite n'ukuntu ibintu byose byamubaye kuva bamushimuta, bamukorera iyicarubozo, bamushyira no mu rubanza rutagombaga kuba. Rero bakaba basaba yuko abantu bose ku isi baza bakafasha muri liberation ye. Ni ukuvuga rero ko ni igikorwa kitabaye ngo kirangire, ni igikorwa kigikomeza? Ni igikorwa kikomeza kandi kizakomeza gikure. Hari abandi benshi tuzi barimo baraza basaba ukuntu bashobora gufasha, ukuntu bashobora kugeza message nabo kuri President Kagame, nawe bamusaba ngo nawe arebe mu mutima we ari kuri papa wacu. Abantu benshi basaba yuko kugira ngo intérêt z'ibihugu bikorana n'u Rwanda bashobore gukomeza gukorana, basaba yuko bamurekura ibintu bakanatangira kurespecta uburenganzira bwa muntu, bakabiha priority, kuko izo ni principe abantu bose ku isi bemera kandi bashaka kwava. Rero mu kwerekana yuko nabo bemera izo principles, bagombye kurekura papa. Wowe nk'umukobwa wa Paul Rusesabagina, iki gikorwa cyo kumuvugira gitangijwe n'aba bantu b'ibirangirire ugifite n'icyizere kingana iki? Gifitemo icyizere cyinshi, kandi nayo nizenta icyizere biko papa ararengana, kandi abantu benshi barabibona, abanyarwanda benshi barabibona. Twasabye yuko abantu benshi bakomeza kumusengera kuko nagameze neza, ariko tuzi yuko iyo abantu baje hamwe bagafatana bakahaguruka kugira ngo bavugire abarengana, ibintu birahinduka. Rero niyo liste yacu, nibyo tuzagerageza gukora, gukomeza gutangura abantu ngo babone ibintu birimo biraba, ku buryo twese iyo tuje hamwe tugafatanya tugashyira effort zacu hamwe, niho ibintu bishobora guhinduka. Rero icyizere mfite nuko papa azataha, bazamurekura, kuko twese twaje hamwe tukavugira abarengana. Caroline Kanimba, umukobwa wa Paul Rusesabagina, reka ngushimire cyane kuri iki kiganiro uhaye Radio Ijwi ry'Amerika. Murakoze cyane Geoffrey. Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC. Mubandanya gutega amatwi rero Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC. Mu ntara ya Mwaro mu Burundi, abana bahiba ishure batera biyongera ku murindi udasanzwe uko umwaka utashe. Mu nama yakoranije abari mu gisata c'indero mu ntwaro, abashinga amateka n'abakenguza amateka batowe muri iyo ntara, bapfunditse ko umwe wese yokora icajejwe kugira ico gisata c'indero kinagugwe. Iyi ni inkuru y'Ijwi ry'Amerika yateguye yifashishije abanywanyi bayo mu Burundi. Turashikizwa na Thierry Ndayishimiye ari Kigali mu Rwanda. Abana baheba ishure muri iyo ntara ya Mwaro nabo mu buyobozi bw'indero mu makomine yose agize iyo ntara ya Mwaro, ubukene mu miryango, ubugaba bw'abana bonyene bihebesha ishure, abavyeyi bakuza abana mu ishure, abana b'abakobwa batwara inda bakiri mu ntebe y'ishure, biri muri bimwe bituma abana bata amashure. Umwe mu bayobozi ku ishure ryo muri iyo ntara ya Mwaro abona ko ari ikibazo gikomeye gitegerezwa guhagurukirwa mu maguru masha. Cyambere kandi kinadukora ku mutima cyane ni igitigiri cy'abaheba amashure, ariko nuko rimwe usanga na twebwe abayobozi tubifisemo uruhara. Muti tubigiramo uruhara gute? Nuko hari igihe dushobora kumva yuko ari umwana ashaka guheba, mugabo ugasanga tubifashe minenegwe, ko abavyeyi benshi usanga bacagomba yuko abana baguma muhira kugira ngo bafashe mu bikorwa vyo muhira. Umuyobozi ajejwe indero muri iyo ntara ya Mwaro aremeza ko hari ikibazo c'abana baheba ishure ku bwishi. Hambavu rero y'ubukene mu miryango, avuga ko igisata c'indero muri rusangi kigeza aho umwasa ashaka. Amashure menshi ntagira ibitabo by'abanyeshure, eka mbere hari naho usanga amashure adafise n'igitabo c'umwigisha. Aho vyitwa naho ko bikigendeka, ibitabo by'abigisha abimaze imyaka 10 canke irenga bikaba byaratabaguritse. Ikindi kibazo gikomeye kivugwa muri ubwo buyobozi bw'indero
mw'indero nikijanye n'ikena ry'abigisha kuko abaronka ubuza ahandi canke abaheba akazi badasubirizwa hakaba kandi n'ikena ry'intebe ico kibazo rero c'ibura ry'intebe akaba ari inkoramutima kuko hari amashuri amwe arimwo abanyeshuri bagera kuri 60-70 bicara hasi nk'uko bivugwa n'uwo muyobozi w'indero muri iyo ntara ya Mwaro nyene abashinga amateka n'abakenguza amateka batowe muri iyo ntara ya Mwaro bakaba batanze iciyumviro c'uko ibibazo bito bito bitorinda gushikanwa kure ahubwo abavyeyi n'imvukira bogerageza kuja hamwe bakiyungunganya mu kugura izo ntebe iciyumviro kitakigwa neza na bamwe mu bavyeyi bamenyesha ko ataburyo bafise bwo kugura intebe musanzwe intebe uvuye kuri marché igurwa ibihumbi 50 dufate yuko ari etablissement ikeneye intebe 40 ziyongera kuzahahora urumva ko ari miliyoni 2 muri baba bavyeyi dusangiye kurera abo ku mitumba kwanduza miliyoni 2 urumva ko ari nk'agacamuto kubijanye rero nabo bana bariko baheba ishure ku bwinshi abarezi babona ko abajejwe intwaro bokurikirana ico kibazo gushika ku mutumba bakamenya igitigiri c'abana baheba ishure basanze ari ubugaba ibihano bigafatwa kugira ngo iyo ngeso ituzwe burundu Saneri nagene adufashe kubahimiriza mugihe bivuye ku umuvyeyi ahanwe mugihe bivuye ku mwana uwo mwana nawe nyene ahetse afatirwa ingingo umushinga amateka yatowe muri iyo ntara ya Mwaro asaba abafise uburyo bavuka muri iyo ntara ko boshigikira imiryango ikenye kugira abana bashobore kwiga hamwe tworimira ngo tuzofashwa ntaho twoshika hamwe naho nyene twokwiyumvira ku kibazo cyo gufashwa ntaho twoshika nico gituma leta yafashe ingingo yo kudushira mu makoperative tujamwo kugira tufashanize mu makoperative uwufise aduze udafise na wa mukene ashobore kuronka aciye muri koperative Icegera ca mbere c'umukuru w'inama nshinga amateka Denise Ndadaye asanzwe nawe nyene ari imvukira y'intara ya Mwaro asaba umwe wese mu vyajejwe gukora ibishoboka byose kugira igisata c'indero kinagurwe muri iyo ntara ya Mwaro maze kanovera mu ndero kagarukanwe nk'uko vyahora twasanze koko ibibazo bihari mu gisata c'indero nimwakurikiza impanuro mwagiye murahabwa nta kibuza yuko uzosanga igisata c'indero mu ntara ya Mwaro cifashe neza tukaronka ca kibanza ca mbere kikatwegukira abana bahevye ishure mu mwaka wa 2020 ushira 2021